radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa kane muri 2025. Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko agiye gutaha gufasha kugarukana amahoro muri ico gihugu inyuma y'imyaka 2 amaze ari hanze. Abanyamerika batatu bari bapfungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyene baraye basubiye inyuma yo kudohorerwa igihano c'urupfu bari barahawe. Intambara zimaze igihe muri ico gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagize ingaruka ku mirimo y'ikivuko ca Rumonge kiri mu gihugu kibanyi c'u Burundi, aho bamwe mu bagikoresha mu rudandazwa batanguye gucika intege. Nakorera muri Kongo mu bintu bijanye na commerce, ariko kuva aho intambara itereye naho naciye mpagarika. Naho wozishora rero ha mu Rumonge nta mahera ariho nkuko twayaronka muri Kongo, kuko ubu ibintu byaraduza, amabaro yaraduza. Naho muri Zimbabwe leta yemeye guhindishi abanyagihugu baho b'abazungu bari baratswe amatongo. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Marc Niyonkuru. Imbere y'ivyo vyose ariko reka Nina Iradukunda abanza bashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi ari hano kuri BBC. Donald Trump yashinze urundi rutonde rw'amakori yise y'ibiturika ku isi yose. Ibihugu nka 60 yise ko biteje ingorane kuruta ibindi vyose ubu bizocirwa amakori menshi ku bicuruzwa biva hanze. Muri iyo ntambwe harimwo no kwiyongera cyane kw'amakori ku Bushinwa. Ibidandaza bimwe bimwe vyo mu Bushinwa bizorihishwa amakori arenga ibice 100%. Beijing yagumye yemye yita Donald Trump umushinyaguzi, kandi yaranse gukora kwa makori yayo bwite yo kwihora kuri Amerika. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu w'Ubushinwa Lin Jian yavuze ko Beijing izofata ingingo yo guhangana n'ivyo kugira ngo ikingire inyungu zayo. Uruhande rwa Amerika rurashira igitutu gikabije ku Bushinwa rushyiraho amahoro atavangura. Ubushinwa buramagana bwivuye inyuma kandi ntibuzemera na rimwe iyi myitwarire yuzuye agasuzuguro n'iterabwoba. Niba leta zunze ubumwe za Amerika zishaka gukemura ikibazo mu nzira y'ibiganiro, bagomba kugaragaza imyitwarire ireba impande zombi irimo kubaha no kugererana mu kebo kamwe. Niba Amerika yirengagije inyungu z'ibihugu byombi ndetse n'iz'umuryango mpuzamahanga igatsimbarara ku gukomeza intambara y'imisoro n'ubucuruzi, Ubushinwa nabwo buzihimura. Hagataho ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya vyatoye gushinga amakori yo kwihora kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Amakori y'ibice 25% azoshingwa ku bicuruzwa bitandukanye by'abanyamerika kuva ku itariki 15 z'ukwa kane. Hazokongerwamo ibindi bicuruzwa mu kwezi gukurikira n'ibindi bizoshingwa mu kwezi kwa 12. Amakuru avuga ko ibicuruzwa Amerika ikura hanze bizogirwako nizo ngaruka bizoba birimwo ivy'uburimyi n'ingano, inkoko, amapikipiki hamwe n'inyuzi zo kogesha amenyo. Ariko ivyo nukwihora gusa. Amakori yashinzwe ku vyuma birungikwa hanze by'ubumwe bwa Buraya. Amakori menshi y'ukwihora aracariko arihezwako. Uzoba umukuru wa leta y'Ubudagi mushasha Friedrich Merz yashize hanze urutonde rw'ingene yateguye ko leta yiwe y'ubumwe izokora. Inyuma y'amahinga menshi y'ibiganiro, uwo murongozi w'umugambwe wa Demokrate w'abakirisu yiyemeje gushinga ubutegetsi bukomeye n'umugambwe aranira guteza imbere imibereho y'abanyagihugu. Uburaya bwoshobora kwizigira.
uretse no gusezerana guteza imbere ubutunzi bw'Ubudagi, Bwana Merz yavuze mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko abimukira binje badakurikije amategeko bazozibizwa. Kugira urunani kw'imigambwe ya SPD na SCU vyaciye vyihutirwa cyane kubera uguhungabana k'ubutunzi ku isi yose. Umugambwe wa Bwana Merz watsinze amatora yo mu kwezi kwa kabiri ariko nta bwiganze bw'amajwi waronse. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Abanyapalestine n'imiburi 29 harimwo n'abana bishwe mu gitero c'indege ca Israel mu buseruko bw'igisagara ca Gaza nkuko bivugwa n'ibitaro byo muri ako karere. Igisirikare ca Israel kivuga ko cariko kirarondera imwe mu ndongozi nkuru yo mu muhari wa Hamas. Ni inkuru ya Yolanel mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Amashusho ya video agaragaza mu miryango ndetse n'abashinzwe ubutabazi bariho bakura mu bisigazwa by'amazu imirambo y'abana bato yuzuye ibitaka. Iyo nyubako y'igorofa igeretseho amazu menshi yari iherereye Ishejaya mu burasirazuba bwa Gaza, ariko abahatuye bemeza ko itariri mu gace Israel yari yategetse ko abaho bimuka mu cyumweru gishize. Igisirikare cya Israel kivuga ko cyari kigambiriye umuyobozi muri Hamas ushinzwe gutegura no gushira mu bikorwa ibitero, kandi ko Israel yari yafashe ingamba zo kurinda abasivile. Hamas yo ivuga ko ari igitero cyo kumena amaraso. Wahoze ari umukuru w'igihugu ca Congo Joseph Kabila avuga ko azosubira mu gihugu vuba cyane kugira ngo afashe mu kurondera umuti w'intambara mu buseruko yatumye abantu bihumbi amajana bahunga. Bwana Kabila aba muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka w'2023. Abamenyeshamakuru bavuga ko ariko aragerageza gusubira mu vya politike mu gihe umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ari ku igitutu cinshi cyane kubera umugwi w'abagwanyi ba M23. Bwana Tshisekedi yagirije uwamubanjirije gushigikira abo bagwanyi. Leta ya Kongo yitezwe ko iri mu biganiro n'umugwi wa M23 idoha muri iyi ndwi. Buramatari wa leta ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria yaburiye ko ibitero byo gushimutwa bizurutavana ko bikorwa n'umuhari wa Boko Haram biriko biragira ingaruka ku twigoro twakozwe mu kugwanya imigumuko muri ako karere. Mu nama y'umutekano yabaye mu mugwa mukuru w'iyo ntara wa Maiduguri, Babagana Umazulu yasavye ko hokongegwa ingufu z'igisirikare zo kugwanya abagwanyi ba Kisilamu. Yavuze ko ibirindiro bibiri vya gisirikare vyasambuwe, avuga ko ubwicanyi bukorerwa abasivile n'abasirikare ari ugusubiza inyuma mu buraruko bushira uburengero bishira ubuseruko bwa Nigeria. Intambara yo kugwanya iyo migwi y'intagondwa yararushirije gukomera nyuma yaho Niger iherutse kuvana ingabo zayo mu gisirikare c'akarere. Florentine Rakoze Nina Iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Yarahejeje kubibabwira mu kanya Nina Iradukunda yuko Joseph Kabila yahoze ari umukuru wa Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko agiye gutahuka mu gihugu ciwe inyuma y'imyaka 2 amaze muri Afrika y'Epfo. We yatwaye Kongo imbere ya Perezida w'ubu Felix Tshisekedi, akavuga yuko ikimutahukanye ari ugufasha gugarukana amahoro muri ico gihugu mu minsi iheze yavuze ko kiri mu guturika kubera intambara. Leta ya Kongo imwagiriza gushigikira urunani AFC rurimwo umuhari M23 uhanganye na leta ya Kongo mu buseruko bw'ico gihugu. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Pwemendi ku Magenga ari Nairobi. Joseph Kabila adakunze kuvugira mu binyamakuru canke ku mugaragaro ivyo gutaha kwiwe, vyemejwe n'ibinyamakuru Jeune Afrique na RFI bivuga ko vyaronse urwandiko rwiwe abivugamwo. Inyuma y'imyaka 5 ari mu gacerere, Kabila yongeye kuboneka mu binyamakuru mu kwezi kwa kabiri guheze, aho yavuga ko igihugu ciwe kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere. RFI na Jeune Afrique bivuga yuko muri urwo rwandiko rwiwe avuga yuko agiye gutaha mu misi iri imbere kuko igihugu cifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, akaba ajanywe no gufasha kurondera inyishu. Nta sango nyaryo Kabila atanga ryaho azotahira, gusa avuga yuko azotaha bidatevye ahereye mu buseruko bw'igihugu.
ntibizwi niba azoshikira mu ntara ya Katanga ahasanzwe afise abamushigikiye benshi canke mu ntara za Kivu zirangwamwo intambara hagati y'ingabo za leta na Kongo n'umuhari AFC urimwo M23 bivugwa ko ushigikiwe n'u Rwanda. Leta ya Kongo isanzwe yagiriza Joseph Kabila gushigikira urwo runani. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga yuko inyuma yo gushika ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi yanse gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye imbere y'amatora hagati yawe na Kabila y'ingene bari gusangira ubutegetsi amaze kumubisako mu 2019. Ivyo vyaje kwemezwa na Corneille Nangaa, ubu ariwe mukuru wa AFC M23. Ico gihe niwe yari umukuru w'umugwi ujejwe amatora, aho Tshisekedi yatahukanye intsinzi yabayemwo impare nyinshi. Ariko igihe Nangaa yavuga bimwe mu byari muri ayo masezerano, uruhande rwa Tshisekedi rwarabihakanye ruvuga yuko ari binyoma. Joseph Kabila ni umwe mu bantu bafise ijambo rikomeye muri politike muri Kongo, akagira n'abamushigikiye benshi. Uruhande azoshikiramwo niyo yamara gutaha ni rugo ruzokwerekana ahahengamiye canke ko ari hagati na hagati. Pkimendi ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Tukiri mu makuru yerekeye Republika ya Demokarasi ya Kongo, Abanyamerika batatu baraye basubiye iwabo inyuma yo kudohorerwa igihano kijanye n'uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu bwaburijwemo mu mwaka uheze. Hari hashize indwi Perezida Felix Tshisekedi adohoreye igihano c'urupfu abo batatu, no kuvuga Marcel Malanga Malu, Tyler Thompson na Zalman Palun Benjamin Reuben cahinduwe gupfungwa ubuzima bwose. N'inkuru iri ku rubuga rwa BBC mushikizwa na Siriake Muhawe nayo. Kuwa kabiri w'indwi iheze Perezida Felix Tshisekedi yari yadohoye igihano c'urupfu akigira ico gupfungwa burundu kuri Marcel Malanga Malu, Tyler Thompson na Zalman Palun Benjamin Reuben. Itangazo ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Kongo ryasohowe kuri uyu wa kabiri rivuga ko igihano cabo co gupfungwa burundu bagiye kwikibandaniriza iwabo muri Leta Zunze za Amerika. Ibibaye nyuma y'urugendo rwa Masad Boulos, umuhanuzi mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afrika, yagize i Kinshasa mu ndwi iheze, aho yaganiriye na Perezida Tshisekedi ku bintu bitandukanye harimwo n'amasezerano yo kwimba ubutare n'ubudandaji. Itangazo rivuga ko abagabo ko ari batatu barekuwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bisabwe n'ubushikiriza amanza. Mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze abantu 37 barimwo Abanyamerika batatu, Umwongereza umwe, Umubirigi n'Umunyekanada baciriwe igihano c'urupfu inyuma yo guhamwa n'icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi. Bagijwe kugira ibitero ku ngoro ya Perezida no ku muhana wa Vital Kamerhe, umukuru w'inama nshingamateka ya Kongo. Christian Malanga, Umunyamerika akomoka muri Kongo, akekwa kuba ari we yararongoye abo bashaka gutembagaza ubutegetsi, we yiciwe muri ico gitero. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Twerekeze mu Burundi. Intambara zimaze igihe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo z'ico gihugu n'umuhari M23 zaragize ingaruka ku mirimo y'ikivuko ca Rumonge kiri aho mu gihugu kibanyi c'u Burundi. Nkuko bimenyeshwa n'ubuyobozi bw'iki kivuko mu mezi abiri aheze, ngo niho ibintu byunyutse kurusha kubera bumwe mu bwato bwahora buzana ibidandazwa bwari busigaye buzana impunzi. Izi ntambara zaragize kandi n'ingaruka ku badandaza ubwabo, baba abarundi canke abanyekongo bakorera hagati y'ibyo bihugu vyompi. Bamwe babwiye BBC Gahuza Miryango yuko imirimo yabo yahagaze. Jidas Ihundimpundu yarishikiye mu Rumonge maze adutegurira inkuru ikurikira. Aha ni ukivuko ca Rumonge. Abakozi bariko barapanga amakazi y'inzoga z'ihinguriro Brarudi zigira zijabukanwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Utereje amaso mu kiyaga Tanganyika nko ku metero 40, uhabona ubwato bugera kuri 5 buhagaze. Bumwe burindiriye gupakira kugira bufata inzira bwerekeza muri Kongo. Ubundi nabwo buriko barapakurura ibidandazwa, hakaba n'ubuhejeje gushikana ingenzi. Nubwo iboneka ko imirimo yifashe neza kuri iki kivuko, abadandaza baturuka muri Kongo ntibanezerewe. Bavuga ko intambara zimaze igihe zibera mu gihugu iwabo zatumye imirimo yabo ihungabana rwose. Balenga Lukendeza yamuka mu karere ka Baraka, numwe muri bo akaba ari karapakurura ibidandazwa.
Siku hizi biashara haviendi, yani tulikuwa tunapata watu. Muri iyi minsi urudanazo rwifashe nabi cyane. Twahora turonka abakiriya baturuka za Bukavu na Goma baje gutora nk'inzoga bajana muri za Masisi na Maniema. Ariko ubu abo bose ntibakiza. Ntibakironka baca kubera umutekano muke urangwayo. Intambara zitaraduka mu ndumwe gusa umuntu yaba yahejeje kugurisha ivyo yaranguye byose. Ariko ubu n'ukwezi kurahera bitararonka abakiriya. Bila hata kabisa muzigo ule upeleka kuisha. Ikindi kibangamiye aba badandaza bo muri Kongo ni ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Safari ya Kombalebo ya Mukifizi. Hali ya vita ni vile sababu njia nyingi zimeziba. Uko iby'intambara byifashe, inzira nyinshi zo mu misozi ntizikigenda. Abakiriya bacu bari basanzwe bavayo ntibakiza. No ku ruhande rwa Uvira nuko nyine bimeze. Igihombo cya mbere tugira ni ibicuruzwa bitakiza. Icya kabiri nacyo ni amadolari atakiboneka habe na make. Dola zenyewe kupatikana mzunguko wa dola ni mkumbu. Uretse abanyekongo hari n'abanyarumonge bahora barangurira imirimo y'ubudandaji muri Kongo. Bavuga ko bataye bakomoka kubera intambara zirangwayo kandi ko ubu babayeho nabi. Onezime Manirakiza yahora adandaza impuzu. Nakorera muri Kongo mu bintu bijanye na commerce, ariko kuva intambara itereye naho naciye mpagarika. Naho wozishora rero ha mu Rumonge nta mahera ariho nkuko twayaronka muri Kongo, kuko ubu ibintu byaraduza, amabaro yaraduze. Ariko yugiye kudandariza mu kindi gihugu kiri hakurya, tuvuge nk'ibaro waguze 700, tuvuga ashobora kwidanaza nk'idolari nk'ijana na 30, 150 ugasanga ari akarusho. Ariko ngaho usanga kugira ukore nk'ayo 700 birakugora. Nahisemwe je kureka ndicaye. Ubuyobozi bw'ikivuko ca Rumonge buremeza ko intambara ziriko zibera muri Kongo hagati y'ingabo z'ico gihugu n'umuhari M23 zagize ingaruka ku mirimo yaco. Ariko Agripine Nduwimana arongoye ico kivuko avuga ko uba ari mitende. Kubera hariya hari umutekano muke, haraciye hakano gatonyi kuko amato tarakeza ku murindi uyahoraza. Ku kwezi kwa kabiri cyane byaribonekeje yuko umurindi wabaza gutora ibidandazwa cyane abakongomani aya mato waragabanutse. Ariko ubu turumva yuko umengo ibintu byarahindutse nawe nyene, barasubiye kubora yuko umurindi wasubiye kuza kwa kundi byahora nka kera. Uwo mutegetsi ntatomora neza uruhombo rwabaye ingene rungana mu mafaranga, ariko amenyesha ko ibintu vyifashe neza. Buri munsi kivuko cakira n'imiburiburi ubwato butatu bunini. Gildas Yihundi Impundu mu Rumonge. Arakoze Gildas Yihundi Impundu. Inkuru yiwe idushikanye ku isaha imwe iburi minota 13 mu karere k'ibiyaga binini. Ndi Florentine Kwizera. BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuza miryango ibajane muri Zimbabwe, aho leta yatangaje yuko igiye guhindici y'amadolari arenga gatoya miliyoni 3 abanyazimbabwe b'abazungu bakuwe mu matongo yabo harashize imyaka 20. Ibi bikurikiye indishi yari yahawe abagwizatunga b'abanyamahanga mu kwezi kwa mbere, bo amatongo yabo yari afise ubwishingizi hakurikijwe amasezerano yo gushora imitahe hagati y'ibihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 ibihumbi by'abarimyi b'abazungu barakuwe mu matongo yabo hishimikijwe politike ya leta yo gukosora ivyakozwe mu gihe c'ubukoroni byo kwigarurira amatongo. Ni inkuru ya Shangaye Nyoka mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ibi byashimwe nk'intambwe y'ingenzi. Zimbabwe yakomeje kugorwa no kubahiriza amasezerano y'impozamarira yasinyanye n'abahinzi b'abazungu mu mwaka wa 2020. Yatangaje igice cya mbere kingana na miliyoni 3 n'igice kimwe z'amadolari agomba kwishyura amasambu akabakaba 400. Ni igice gito cyane kuko ari 1% by'agaciro k'ingurane yose isabwa. Igice gisigaye kizishyurwa binyuze mu mpapuro mpesha mwenda z'agaciro. Uhagarariye abahinzi yabwiye BBC ko iyi ari intambwe nziza itewe. Zimbabwe yahanganye n'ibihano byo mu rwego rwa politiki n'ubukungu yashyizweho n'ibihugu bikomeye kubera iri fatira ry'ubutaka. Undi muhinzi Harry Offenides yabwiye BBC ko noneho abahinzi benshi biteguye kwemera iyi mpozamarira. Muri rusange abahinzi 740 nibo byemejwe ko bagomba guhabwa ingurane.
mu mwaka w'ibihumbi 2020 Zimbabwe yasinyanye n'abahoze ari abahinzi b'abazungu amasezerano y'impozamarira yo kwishyura ibikorwa remezo, inyubako ndetse n'ibikoresho. Guverinoma ariko yanze kwishyura ubutaka kuko yavuze ko bwari bwarigaruriwe n'abakoloni mu buryo butanyuze mu mucyo. Yashyize imbere ikibazo cy'amasambu y'abantu bari mu mahanga binyuze mu bindi biganiro. Minisitiri w'Imari Muturi Ncube yavuze ko igikorwa cyo kwishyura kizakomeza, agira ati kwishyura ibirarane byacu bizatuma dushobora kwinjira mu ishoramari rirambye rikenewe cyane mu bikorwa remezo ndetse n'ibindi bikorwa by'ishoramari. Inkuru ya Shinganyoka. Reka naho dutega amatwi yavugwa mu nkino mushikizwa na Alain Majesté Barenga. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe mwese bakunzi b'inkino kuri radio BBC Gahuza Miryango, kaze muri amakuru y'inkino ahanini aza kwibanda mu gice ca kane gishica nyuma c'igikombe ca Buraya c'imigwi yabaye ya mbere iwabo Champions League, aho ku munsi w'ejo umugwi wa Real Madrid wo muri Espagne umaze gutwara ico gikombe inshuro 15 zose, weretswe ko intama yambagwa n'imikangara ya Arsenal imenyerezwa na Mikel Arteta yo mu Bwongereza. Mu rukino rwabereye ku kibuga ca Emirates Stadium c'umugwi wa Arsenal yaribuza abakinyi b'ijunja bayo nka Gabriel Jesus, Alves n'umukinyi inyuma wayo Gabriel Magellan ntiwigeze ujugumira imbere y'ijunja rya Real Madrid ifise ibihangange nka Kylian Mbappe, Bellingham, Vinicius n'abandi. Mw'ijoro ryo ku munsi w'ejo Arsenal yabaga ibisiga umugwi wa Real Madrid mu kunyagira ibitsindo 3-0. Ibitsindo vyose vyabonetse mu gice ca kabiri. Umukinyi Declan Rice wa Arsenal hagati yongera zibirasa n'uwari Amavubi kuko ku munota 58 ku metero 25 yateye kufra nziza. Umunyezamu w'umubiri Thibaut Courtois Samira Real Madrid akaba atabonye umupira ukamanganiye. Igitsindo ca mbere kiba kirinjiye hadaciye iminota 12. Declan Rice yari yongeye atsindiye indi kufra ku munota 70. Ibitsindo bibaye 2-0. Gutyo umusore w'umwongereza wa Arsenal abayinjiye mu mateka mu bakinyi 5 binjije ibitsindo 2 kuri kufra mu nkino za Champions League, inyuma y'abanya Brazil Rivaldo na Neymar hamwe n'umunya Portugal Cristiano Ronaldo na Hakim Ziyech w'umunyamaroc. Kais akaba yabaye mu wa mbere atsinze kufra zibiri mu mwanya w'ubuto w'iminota 12 muri zo nkino za Champions League. Ntivyahereye aho kuko mugenzi we Mikel Merino yaciye adendura umugwi wa Real Madrid mu gutsinda igitsindo ca gatatu ku minota 75. Real Madrid ibitashe zirayoye ikazorindira urukino rwo gusubiriza urutegekanijwe mu ndwi imwe ku kibuga ca Santiago Bernabeu, aho abasore ba Carlo Ancelotti bazobafise igikorwa kidasanzwe c'ugutsinda ibitsindo birenga 3. Tukiri mu gikombe ca Buraya, undi mu gutorehewe ni Bayern Munchen no mu Budagi ku kibuga cawo wakira Inter de Milan mu Butaliyano. Bayern Munchen wamaramara imbere y'abakunzi bawo bari basidukanye niyo nka kuwushigikira ugutsindwa ibitsindo 2-1. Igitsindo ca mbere cinjiwe n'umunya Argentine Lautaro Martinez akinira uwo mugwi wa Inter de Milan ku minota 38. Inyuma yaho ku minota 85 Thomas Müller amaze imyaka 17 akinira umugwi wa Bayern Munchen yaragomboye ico gitsindo. Yamara umunezero w'abakunzi w'umugwi wa Bayern Munchen wamaze akanyura umumara ku minota 88. David Fratesi w'umugwi wa Inter de Milan atsinda igitsindo kigira kabiri, birangira ari 2-1. Urukino rwo kwishura kwazoba mu ndwi imwe ku kibuga ca San Siro co mu Butaliyano c'umugwi wa Inter de Milan. Kuno wa gatatu muri ico gikombe haza guca uwambaye nyene isaha 3 z'ijoro masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, aho Barcelona wo mu gihugu ca Espagne ucakirana na Borussia Dortmund wo mu gihugu c'Ubudagi, mu gihe Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uza gucakirana na Aston Villa mu Bwongereza. Nyano cyo dusoza n'amakuru y'inkino mwashije na jewe Alain Majesté Barenga. BBC Gahuza Miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Alain Majesté Barenga. Mu kibanza c'ikiganiro c'abakenyezi naho uno munsi tubajana muri Afrika y'Epfo, aho abagore barimwo abakamakare bageze mu myaka ya za 80 baherutse mu ihiganwa ry'inkino z'umupira w'amaguru. Mu gihe ihiganwa ry'igikombe ca FIFA mu mupira w'amaguru ziteganijwe mu mwaka uza, abo bakenyezi bari mu rindi higanwa ry'igikombe c'isi cataziriwe Soccer Grannies World Cup ryabereye Limpopo mu buseruko bw'igihugu ca Afrika y'Epfo, ryitabiriwe n'abagore bari hagati y'imyaka 55 na 85. Bari mu migwi 200 ituruka mu bihugu 7, bitanu muri vyo bikaba ari vyo ku mugabane wa Afrika. Byarangiye rero mu mpera z'indwi yarayiheze
umva uko bamwe muri abo bakenyezi biganiye uko biyumva umunyamakuru Priyanka Sipi inkuru yiwe mwishikizwa na Shahiyake Muhawe nayo. Abakunzi b'umupira w'amaguru bari bashwa badutse gushigikira imigwi bitwaje ingoma n'urumbeti ntibahengeshanya gutera intege abakinyi bari mu kibuga Irumpopo muri Afrika y'Epfo. Warukino rusanzwe ariko iri sihiganwa risanzwe. Iki ni igikombe c'isi c'umupira w'amaguru c'abatamakazi bafite imyaka iri hagati ya 55 na 85. Mfise imyaka 60 y'amavuka. Nayihimbaje mu kwezi kwa kabiri. Kuri Anani w'imyaka 60 umupira w'amaguru ni ikintu kirenze cyane urukino gusa. Bituma tuguma dufise amagara meza. Nahora nguma mfata imiti y'ingwara idakira. Ariko ubu muri iyi minsi meze neza naco mbaye. Umukinyi nkunda ni Lionel Messi. Igihe cyose ndavye umupira w'amaguru ariko arakina. Mvugane iyaba nari nkiri muto kandi nkaba umugabo. Bankora nk'ivyakuba. Imigwi itandatu yo muri Afrika, Amerika n'Ubufaransa niyo yitavye iryo higanwa ry'imisi 3. Gertrude w'imyaka 56 akina igihugu ca Kenya. Numwe mu bakinyi bakiri bato kurusha abandi muri iryo higanwa. Dukina umupira kubera amagara yacu. Uyu ni umuti atarushinga utewe. Ndi umugore atagira umwitwarariko. Narahuye n'abantu benshi cyane. Iyo uri muhira uri wenyene n'umuryango wawe, ariko iyo ugiye ukabonana n'abandi uhakura ivyiyumviro by'abandi bavyeyi, hanyuma bikazogufasha guteza imbere urugo rwawe. Uretse guteza imbere amagara yabo yo mu mutwe no ku mubiri, abo batamakazi bakina umupira w'amaguru banikuramwo bimwe mu vy'abantu bishiramwo kuvyerekeye abagore bageze mu zabukuru. Sinjarim afise imyaka 72 yamuka muri Togo. Umupira w'amaguru ni uwa bose. Hari n'abagore bifuza gukina kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Niyo mpamvu twahisemo gukinira hamwe. Imbere yuko urukino rwo kugura rutangura, Rebecca Nsanwisa w'imyaka 57 yatunganije iri higanwa yatumiye imigwi yitavye ihiganwa iwe Irumpopo. Yatanguje ikipe ya mbere y'umupira w'amaguru w'abatamakazi muri Afrika y'Epfo nyuma yaho muganga wiwe amuhanuriye kurushirizaho gukora imyimenyerezo ngororamubiri. Yaciye agenda mu mihingo myinshi yo muri Afrika kugira ngo ahimirize abandi batamakazi gutangura kugira imyimenyerezo. Ndarengewe cyane kuko ibi ntavyo nari niteze. Yari indoto yanje kuronka ihiganwa ry'igikombe c'isi. Mwibuke ko FIFA yatanguranye imigwine. Natwe twatanguranye 12 kandi tuguma dukura buri munsi. Rero bisigura ko nsumba FIFA. Abo bagore bifuza kubona abandi batamakazi muri Afrika yose binjira mu mupira w'amaguru. Kuri bo imyaka ni biharuro gusa. Start exercising, and when you exercise tangura gukora imyimenyerezo. Kandi iyo ukora imyimenyerezo imitsi yawe iraba mishasha ugasubira kuba muto gusumba. Ubu ufise imyaka 60. Ariko iyo ndi mu kibuga numva afise imyaka 16. When I'm in the ground I feel like I'm 16 years old. Inkuru ya Priyanka Sipi niyo irangije ikiganiro cacu, ariko imbere yuko tubasezera reka tubanze tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye Honorine cyakora uzi guhamagara da kumbe ndaguhamagara nyubuka nyihorera Torere ibi ni bikira Honorine ibi ni bicurimo ibyo ndimo se ntubibona ubu se uri mu gusasa n'ubwanjye n'umwana wanjye Kareme hanyuma usanzwe urara habaye ni 12:45 kuri BBC. Ico habaye rero muzocumva ejo, ntimuze mutangwe twebwe mu kiganiro cuno munsi tukaba tubasezeye, ariko
abatanguranye natwe tubabwira yuko Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze yuko agiye gutahuka mu gihugu inyuma y'imyaka 2 ari hanze gufasha kugarura amahoro muri ico gihugu. Ico gihugu nyene carekuye abanyamerika 3 bari baraciriwe igihano cyo rupfu mu nyuma kigahindurwa gufunga ubuzima bwose kugira ngo baje kukibandaniriza muri Amerika. Naha rero ndabasezereye mwari kumwe na Florentine Kwizera, mwakoze gukurikira BBC Gahuza Miryango. Thank you.